cantumye niyumvira nti byose turi kumwe iki kivugo canye n'icubaro mu gihugu turi kumwe byose birashoboka. Abo ndabibwira bavuga bati wewe Tangwa baze bige neza bamenye mu ishure, hanyuma Imana ihezagiye umukozi w'Imana yabikoze Émile imugirire neza imwongere n'ibindi kugira ngo muze mugume muronka ivyiza vyinshi bivuye ku mukozi w'Imana. Rero mwakoze Nyakubahwa Nestor ndongoye ishirahamwe y'abagendana ubumuga bwo kutabona yitwa AAVBU, Association des Aveugles du Burundi AAVBU. Mu by'ukuri iyo niyo migambi twiyemeje gukora. Jewe narababariye, jewe nta bazungu tuzinanye, nta gifaransa mvuga, nta n'icongereza mvuga, mugabo tuzinanye n'Imana. Muri abo bana 105 tumuha ikaye 7 n'ikaramu 2, hanyuma imiryango bampaye ni 35 aho baje bava sindahabona nashoboye kuronka 3,300 baca bagenda muri association y'abagendana ubumuga bwo kutabona. Tugire Kristu, Yesu ashimwe. Ego umukozi w'Imana Imana yakoresheje ikabahuza na mwebwe, hanyuma akaba amaze gukora ibikorwa nk'ibi duhejeje kubumva. Ni ukuri Imana imwongere ubuzima kuko nibwo ntasubirizwa, imwongere ivyo azotanga n'ivyo azosigarana. Nawe nasaba mu muha amashi menshi. Nyakubahwa ni by'ukuri imigambi yacu twifuza gukora niyi twahereye ngaha kuri aba bantu bakeneye ubufasha bwa twebwe tubabona, aho batabona twebwe twababonye. Ibyo dushoboye barambwiye batamakaye, kandi nkabona ikibazo c'amakaye muri iki gihe ko ari ikibazo kigoye. Ndavuga nti sinzobatorera ibibazo byacu ni mwese, ariko ndashobora kugerageza naho izo bazoba barinjirana mu ishuri zirashobora kuboneka. Ni by'ukuri bafise abana 100, kare bari bampaye abana 100, mugabo bazanye abandi 2 n'abandi 3 n'abandi 2, dufise abana 105. Rero imbere yuko mpa de quartier nabo ngo bakire abatwakirire, mu by'ukuri dufise icifuzo cy'uko umwana uwo ari we wese muri aba bana 105 tumuha ikaye 7 n'ikaramu 2, hanyuma imiryango bampaye ni 35 aho baje bava sindahabona nashoboye kuronka 3,300 baca bagenda Ego rero Nyakubahwa Mukozi w'Imana Émile, Nyakubahwa chef de quartier, Nyakubahwa mwese muri association y'abagendana ubumuga bwo kutabona. Tugire Kristu, Yesu ashimwe. Ego nagomba n'ukuri bimwe bivuye ku mutima tubanze dukengurukire umukozi w'Imana Émile ingene Imana yamukoreye ko, ariko imbere yuko tumukengurukira reka tubanze dushimire dukengurukire yene icubahiro Imana mushobora byose, yoyo yabishatse ko dushika aya masaha turi bazima, kandi tuzi yuko aya masaha ariho abariko bahembera mu vyuma canke hariho n'abamaze gupfa, mugabo twebwe Imana yatugabiye uyu munsi tuyikomera amashi menshi cane. Murakoze. Ubugira kabiri umukozi w'Imana Imana yakoresheje ikabahuza na mwebwe, hanyuma akaba amaze gukora ibikorwa nk'ibi duhejeje kubumva. Ni ukuri Imana imwongere ubuzima
kuko nibwo ntasubirizwa, imwongere ivyo azotanga n'ivyo azosigarana. Nawe nasaba mu muha amashi menshi. Murakoze cyane. Ni ukuri isa akanyamuneza ntangere ko hari abantu batahura iyo bahuye n'abantu bafise ibibazo bakumva nabo bibakoze ku mutima. Tukifuza tuti ese iyo aba barundi bose bari bameze nk'uko, ukumva umuntu agutuye ikibazo ufise ico ushobora kumufashisha, ukumva yuko uwo kimufashisha, rero usanga benshi atari ko bameze. Uyu mutima rero Imana yamuhaye, hanyuma akongera akaronka n'ico ashobora gufashisha abandi, n'ukuri Imana imuhezagire ubugira kandi. Rero mwanya kubahwa, nukuri jewe ndabazi mwaranyituye, nanje numva ndafise ibigumbagumba vyo kubafasha, mugabo natwebwe hariya mu ntwaro tugaca tugira ibibazo, ukabura ivyo ufashisha umuntu. Nukuri narabibabwiye ko natwebwe hajya ku Commune atabwigenge dufise, ta kigega ca Commune dufise, twebwe n'iri karamu riheze turinda kuja gusaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura, nta kintu na kimwe dufise, n'imodoka naho igitoro tugenda gusaba kugira ngo baduhe igitoro cyo gushira mu modoka. Bisigura ngo abantu barakwitura, mugabo ukabura icubaha, ukumva yuko nubwo uri umusitanteri nturonke ivyo ushobora gufashisha umuntu akwituye, ukumva nyene urafise umubabaro ku mutima. Mugabo ico nashoboye kuronka ntaco shobora kwirengagiza ngo mwebwe abagendana ubumuga bwo kutabona ngo ndabime. Igishoboka cyose n'uno munsi, ahashoboka hose nk'uko ubaserukira yabivuze ati bishobotse mu tudodorere. N'ubu uye aribuka ko ari urutonde nari namusavye, aho narutanze ndindiriye ico bazohava batubarira ko hari ico boheza bagafasha, ariko ngacarindiriye. Ibyo byose nivyo dushira mu biganza by'Imana, hanyuma Imana ikazoheza ikabikora. Nukuri numva umutima wanje ntaco ndabimye mfise, ico nzoba mfise cyo ikizoshoboka cose ntaco nobima. Rero ndabandanya kandi nkengurukira umukozi w'Imana Émile. Uyu munsi twahora turonka amakaye tugaha abana bahawe mikoro, ariko namwe naguma nibaza mbega babandi nabo nibaza bizogenda gute? None Imana mushobora byose irabikoze, mwebwe muraronse, mwebwe mugendana ubwo bumuga, abandi nabo basanzwe bakanura, basanzwe babona ingene boshobora no kurondera, nibabura nta kundi bazobobo barabona ingene boja bukanura bakarondera. Imana rero mushobora byose ko mwebwe muronse irakanina hatu ibihe byose. Rero kubera dufise umwanya mutoyi, murabona twafashe n'itagisi kugira dushike ngaha. Ubwo mutagisi mena naca dusaba menshi ko twatevye, nagomba sabe umubahwa dutangure kubaha, hanyuma duheze tugende basigare barabaha, sivyo none? Imana ibahezekire mwese. Kuri Imana ibahezagire, ibagirire neza, jewe murangiriye neza. Aba bana aya makaye nabo baze bige neza, bamenye mu ishure, hanyuma Imana ihezagire umukozi w'Imana yabikoze Émile, imugirire neza, imwongere n'ibindi kugira ngo muze mugume muronka ivyiza vyinshi bivuye ku mukozi w'Imana. Rero mwakoze nkuko mubizi, je nitwa Émile, sanzwe n'umukozi w'Imana, nkorera ngaha ishingiro rya Anglicane. Nariyumviriye aba bantu twahuriye muri Commune, hari n'amwe mwari mwadutumiyemwo, numva bafise akantu k'akabazo
hanyuma dusohotse turavugana n'umuyobozi wabo ndababwira nti byari byo byose twovugana muze mu ndondere tuvugane hari igihe usanga umuntu yarose n'igihumbi tukajya 500 yandi 500 tukayabika ni by'ukuri turamaze kugira ibitari bike dukorana bikeyi cyane ariko intango yuko tuzobandanya turafise inshuti turafise abagenzi dushobora kubwira tuti turafise abantu nabo nyene bakeneye gufungura nimba wafunguye ugasigaza kijya kiro wasigaje kizane tugire abandi bantu tugifungurira nimba ufise kajya gahuzu mbaye kajya katakikwiye kazane turafise abandi bantu duhaga kwiye ntiturabitangura ko tutararonka kandi no kubikoreramo ubu turacyabikora nk'umuryango rero umuntu twatangiye kumenyana n'uwitwa Nestor niwe yambwiye ngo arafise ishirahamwe ryawo rero imbere ko tuza kubakira nagomba tumuhe ijambo Nestor avuge adusigurira abaribo turazi ko mu mwanya mutoyi turakoresha umwanya neza nta majambo menshi tugomba kuza gukoresha hanyuma agire icavuze gitoyi jewe nitwa Kinyimana Nestor ndongoye ishirahamwe y'abagendana ubumuga bwo kutabona yitwa AAVBU Association des Aveugles du Burundi AAVBU ego rero dusanzwe dukorera nyine muri kizingo yaraye hirya gatoyi niyo dusanzwe dufise biro kandi ishami ryacu riri au niveau national rero nkuko mutama wacu umukozi w'Imana aje kwitubwira jewe twabonaniye ku Commune Nyakubahwa Musitanteri wacu yatumye ko inama z'amashirahamwe yigenga ndahanira inyungu za politiki nanje iyo nama nayitavyemwo maze kuyitabamwo by'ukuri dusanga ndi kumwe n'abandi bantu benshi mugabo abo twari kumwe yaramashirahamwe y'abantu babona rero niho hageze igihe ndashobora kuvuga ijambo ndavuga ati by'ukuri turafise abantu wanyu bafise ubumuga butandukanye bwo kutabona ari baza gusaba amakaranga mu ntako kuko minde bakayabima canke bakabagora cyangwa kugira ngo batonde kandi by'ukuri amategeko y'igihugu cyacu avuga yuko umuntu agenda ubumuga ahantu agiye adatonda canke adafise uburyo ko boshobora kumuzimuha rero maze gusohoka uyu Nyakubahwa Émile yaciye asohoka arambaza ati none mukorera ntiyaranzi kandi nanje sanzwe mba ngaha nyene mbwa jira nsanda mutsi mugabo yo mu muklamenyana ngo muvugane mushobora no kumenyana rero yarashoboye kuvuga ati uzondondere hama haciye igihe gitoyi namurondeye maze kumurondera by'ukuri sanga n'umukozi w'Imana kuko yarambaje ibibazo dufise mu shirahamwe yamubwiye ko abantu wanyu n'ishyirahamwe dusanzwe tutari bake dushika 87 aravuga ati ibyo byose hari icyo numva noshobora kubafasha na cyane cyane bwibutuwe nka mituwere burya bukarata bwo kwivurizako tubashobora kubafasha by'ukuri ashirambwa ati genda liste ndagenda kora liste gushika naho nkora liste ishika nk'abantu 50 kuko naho turi 87 abatabona dusanzwe turi birongo hafi 5 amarambwe ati genda liste y'abantu 50 abagire batabona nibo ngomba guhera ko mfashe nukuri yarishoboye kudufasha araduha 250 by'abantu 50 byatwagure mituwere abo twashoboye bose kubagurira mituwere mu nyuma ndamubwira ati hari ikibazo cy'abantu umwana afise ubumuga bwo kutabona bose atabona ati mugabo kugina mu ishuri ry'abatabona mugabo badusabye yuko yoshobora kwipimisha mu mutwe y'abamwakira babona kwakomeye neza twadufise n'ubundi umwana nyene yarafise ikibazo cy'intandara twadufise n'ubundi mama nyene ngaha atabona yarasana afise ikibazo cy'amara nawe nyene bakuja kuri radio ndagenda kimubwira ashashobora kuduha 100 rero mumva ko maze kudufasha ibitari bike ejo bwo natwe barabura ndashobora kumubwira ati bya byose twabuze amakaye amakaye dufise sinimba cyo mudufasha none murabona by'ukuri ko yarasabye liste y'abakeneye amakaye ndayimuha niyo yayo no munsi muhadukanije ngaha yabuze ati uraba muze umunsi yuwo ku wa kane ashoboye kuba hari nashoboye kuronka rero mumva ko uyu munyecubahiro yadufashije ariko adufasha ibitari bike hari n'iyindi migambi dufise twamaze kuvugana nawe jiranye n'ivy'uburimyi ubworozi no kudandaza yaravuze yuko twomuha liste amakatugerageza agace hirya no hino akakoresha kuduha agatahe abagomba korora ibitungwa n'abagomba kurima kugira ashobore kudufasha mugabo ico gihamwe yuko ataburyo araronka mugabo gatizana umunsi n'isaha Imana niyafasha
nzogerageza ndabe ko bishobora kugenda neza. Iyo yose n'imigambi ariko agomba kudufasha muri no minsi. Hariyo n'ubundi mugambi twavuze bijanye n'ibiri bya secretariat publique, nabyo rero yavuze ati bya byose ntabyo simbona iyo no biva niyo bija mugabo murapfa kuzana ico kintu naco nyahaga Imana yo gishikoze. Hariyo n'ibindi twavuze bijanye n'by'ubutaye twifuza ko ishamo ryacu ko turafise abantu twigishije ibyo gushona babona abo twita abagide. Nabyo rero yavuze ati muragerageza muzane ndabe ndakora ico Imana ishobora kugira ico bikoze. Rero uyu mutama wacu by'ukuri ibintu ariko aradufasha n'ibyo n'ibindi ejo canke hirya y'ejo azobidufasha badukuma amashi kugira tukirize. Ikico nagira mpereze ko naco ni iki ca Nyakubahwa Musitanteri wacu Commune nziza ya MUHA yatugendeye. By'ukuri nawe nyine ejo bundi yaradufashije, harageze igihe umunsi mukuru w'ikomine w'amakomine ego twarashoboye namubajije namubaza ati byari byose ishirahamwe ryacu ry'abagendera mu kutabona twumvise kumenga ari abantu muzofasha natwe muratwibuka. Arambwira turazana liste nashoboye kumuha liste y'abantu 22 bo ngaha muri MUHA gusa ko nibo namuhaye ko niba ari yansavye ndabamuha naho nyine yarashoboye kudufasha bijanye n'agashiri n'umuhanga twabonekanye numva ko nawe tugiye kumukomera amashi. Gusaba Nyakubahwa Musitanteri wacu burya abamubona bari ngaha benshi n'abatabona kandi saba nyine gusa dufise turafise n'abandi bataswe kuza kuko abaje ngaha n'abafise abana biga bashobora kuronka amakaye. Hariyo n'abandi badafise abana batashoboye kuza. Turetse nabo turafise n'abandi bari hirya no hino batarinjira muri association yacu mugabo usanga bigora ingene dushobora kubashira muri association bivanye n'ukuntu ugiye kumubwira ati njya mu Ishirahamwe y'ibiri kumwe n'abandi hari icyo bifasha ati abantu bamaze kuja hamwe hari icyo usanga bifasha agaca kubwira ati none ko mwishuri inzara ngaha muzoza muramu umuceri burindwi cyangwa uduharage ko umuryango wanduye bye cyangwa ifise ibibazo bitandukanye. Rero uwo muntu bica bitugora ingene ushobora kumwakira mu Ishirahamwe bivaye n'ukuntu natwe atabufasha dufise. Rero Nyakubahwa Musitanteri twagana n'umutongo tugusabe by'ukuri hamwe byo cyangwa hirya y'ejo wogira ishimari gufashije by'ukuri ubone ko batabona tuhari kandi turi benshi cyane. N'ukuri ejo hirya no hino ukabona hari imfashanyo ibonetse ku Commune uzubwo wame wigushira ku mutima ati hari abantu batabana bo hariya mu Ruziba kandi saha mu Ruziba gusa tubibona ko national mu ntara hagati hose bariyo arabo tudahamagara bivanye n'ukuntu tuba tubona ko ataburyo urabona cyo bisaba amatike bigasaba n'ibindi byinshi bitandukanye tukabihoza. Kandi kintu nacyo twagomba kubasaba by'ukuri mu tudodore hirya no hino burya mwebwe mu cyubahiro cyanyu murafise aho mwoshika twebwe tutoshobora gushika. Amikindi cyane bashaka guhereza ko ku muntu wese abishoboye burya twebwe tufise umwe abo kutabona twateza kubisunga mwebwe mubona nimwe mukwiye kudushimikiza mwebwe aho tudashobora gushika ibyo tutabona mwebwe mukabitubonera ku buryo ejo hirya y'ejo n'ukuri aba bantu wanye b'ishirahamwe ryacu boshobora kuronka ishobora kubafasha. Rero baro bazindukira muhiri wanje kandi atemaze kabiri ntakora ku muntu nanje ntacyo mfise nshobora kumufasha. Ubona akavuga ati naraye inzara urumva aho nanje nk'umuntu ndongo yishirahamwe ncambura ico mfata n'ico ngira ngaca mu mubabaro ariho hanka nitura abantu bamwe ugasanga hari abanyumvise n'abatanyumva. Ico genda basabe mwese muri ngaha umuntu wese afite ico yoshobora by'ukuri kutuvugira hirya no hino by'ukuri yogikora kandi mara bimuhezagira. Rero ndabashimiye mwese nongera nabashimira kuri nyine mwadutumye ko n'ingene by'ukuri mugira muduhe aya makaye kugira abana bacu nabashoboye kuzokwiga Imana nagira mvuga ati Imana bahezagire kandi nkaba ndangije tubakomera amashi kuri twiga mu umukwe ari muri Canada. Namubwiye iki kibazo aracuko hari abantu bagendana ubumuga bwo kutabona arambwira yuko hagize ikintu aronka azohora dufasha. Yaraturungikiye amahera y'amakaye atari make ama natwe turongereza nico bituma mubona haronse abana 106 twabahaye amakaye 7 n'amakaramu 2 n'agasashe ko kubitwaramwo kandi imiryango ivamwo abo bana 36 tukaba twemeye kubaha amahera yo kuyunguruza 3,300. Mudukengurukire kuri ivyo
n'ubundi icimana izoturosa ntabwo tuzobibagira, tuzoguma ku mutima, muzobona tubatera kamo. Ndagira ndabashimira mvuga ngo Imana ibaheze. Nyakubahwa Musitanteri, twagira tubashime mwivuye ku mutima by'ukuri kuri akigoro mwaba mudukorera ku munsi, tukabasaba ko Imana yobahezagira, gaca nsaba abantu banyi mwese ko kuma amashi mu gushimira abantu Yenzugi c'Imana impaye, ico bampaye bambwira bati iki nico gufasha babandi bagendana ubumuga bwo kutabona. Nagomba jewe ndababwire ko je ndi umukristo. Hari indirimbo ya 93 ivuga ngo je ndi umukristo kandi nzokwama ndiwe 108. Je ndi umukristo murakoze 108. Nzi umukristo kandi nzokwama ndiwe. Je ndi umukristo ndashinga intahe naho igihugu cyose contwenga. Mwumve rero ko ndose igihumbi bavuze bati kimi cyabariya ico sinzokoraho. Bambwiye bati kini gwawe ico nzojya ntawe uzondaba muri mwebwe. Mugabo bavuze bati iki umpere babandi kizoba rigwanya. Nuko rero ndabashimiye cyane ngo badusenga Imana tuyishimire, asigaye tuje gufata ifoto y'umuryango nkuko pastor yamaze kubivuga. Abagabo abana nabo bafashije tukoma amatu bakubira amatu. Ngabo nashaka gusaba bagenzi banje ko uyu muryango twawusengera. Sivyo none? Nashaka gusaba ko uyu muryango twawusengera si ubunyene gusa. Nibaja kuryama ubasengere ni Émile. Nitwaca ku izina rya Émile bajya bose bari muri Canada bazoshikira. Yesu ashimwe cyane. Nitwaca ku izina rya Émile nubundi azoba gufasha kuri iryo zina azogira azoshikira. Rero tubasengere haba mu mwanya wari wose ufashe umwanya wo gusenga, tubasengere Imana yuguruye nta wugara. Umukozi Imana ikibahezagirire mbere izo bageze na mutari bwashiki. Tena sana.